kuvya Elsa uravye Elsa nuko atababwiye neza uko twamenyanye. Elsa twamenyanye ari iyo twahuriye kuri rezo sosio. Rega ruzi barakundaniraho we kuvuga ngo kandi kuri rezo sosio ifoto je ndaguha ntizifise karite 100% yiwanje. Sawa, ifoto yashobora kunyongereza ibirungo ubona ko abakobwa mukoresha sur ma Snapchat zira kongereza ibirungo ugasanga na couleur yiwawe siyo je mbona kuri ntuzeye. Sawa, ariko ntari bitu nuko atigeze ashaka kunyumviriza canke iki, yani ye alikuwa akija zomaza andi ni wabizi neza wewe waje hari n'igihe yigeze kunteza umutipa arahasanze mu bintu nakora mwiyo mu buhinyuza baranyiruka ko bahora zotara murundi kazi barundi kazi ndi umurundi ariko ndabazi sana niyo mpamvu ndakubwira nti mimi upande wangu ku ruhande rw'iwanje sawa akipenda ni abona bikwiye azombabarira canke naho ntari biko wewe muke ni abona bikwiye bidakwiye naho nta kimwe nazoshaka vyirekera inoje yavuze ngo legend kirazira kwinginga umuntu kirazira vraiment ko kandi yagoye amahera kubw'urukundo afora ngo kirazira kumwe kandi usanga muka musaba meze nkuko nakomba ubuje ndi mu mafungo urumva nta bintu by'amanyangano ugiramo canke donc en fait ushaka kuyariya kubera turi mu mafungo yani mafungo yakisha mwezi Ramazani kisha deni au party natanguye kumurondera imbere yuko amafungo agera ntago kugira witunganye je mwezi Ramazani umeze neza twovyita uko gusa uravye watangwa kunyishuza hari kera cyane kuko hari nibutse neza mu kwezi k'umunani burya abatipe bose bazoza kudiraga bo ngaha utawache hivyo bien sûr ndagukunda bya sérieux twizerana dasoma mazotara murundi mbona that is true ni vya sérieux kama tunapendana uri hanze iki ntegeza kugubiza ku mutima ntago so kuvuga ngo namuvanze ngo kubera iki Elsa umuravye taye na je vraiment no muntu tubanye dans 5 ans yako bari mama bashaje donc wamwanyitaye reka ndavyituko yari kuba ari nka mama pe fete rero abantu bavyibushe nibibazo akaba vyibushe hasi bikageta bega donc umva rero Elsa vyibushe nk'inzenya nk'isamaki niko no vyita kanyuma niko kabi oya no kuvuze apana nk'isamaki donc we ari tafose kanya nawe impokoza nyuma zibika ku saa 6 ndumva biratangaje ahubwo nizibigeragezo ivyari nyimba zitanse mwizina rya Yesu niko mwezi Ramazani rumbi wawe no muti mwizina rya Yesu STV every story matters. Hello guys, wakunzi wa STV speko mazineza demeze fresh so rero naje ndi mukinama ku da 20 numero 6 sindazibuka neza sasa rero naje kuraba umuhungu yitwa Mushidi si je me suis Mushidi rero ni cameraman yanzanye kubera hari igihe kirekire cyane taboneka umwe yagiparsera Elsa rero cameraman ambwiye ati hararunda mubonye tugende ndamukwereke peut-être muvugishe gatonya wumve réellement juste ku bintu bimeze cyambwa ati nta kimwe rekanze kugira iki kumuraba cameraman ndibaza na sawa reka twi none erega je sindamuzi nisura nani n'umuryango wawe nuri yicaye hari ndamubonye menga ariko aravugisha umuntu ndani nta muryango turabe ndodore ku mashuka ni sawa meze bon Jenny fresh ndashima nawe ni sawa Mushidi makuru y'imisi nameza pe se wamenye gute ko mbona uri mushasha wamenye gute ko kwa ryo ryambere ndakubonye ndinde mbere ndakubonye vraiment mpamvu ngiye ntangarati wamenye gute usanzwe banga ano sigaye mba muri no misi muri iyi minsi donc se waruba canke warahunze oya n'abantu bahunga amahoro babaho rero nta kuntu ari guhunga amahoro mu gatebe nkicara gato tukayaga nimba bikonda
ubwo reka ndakubisiye kuri iyo ko umushitsi uramuhebera hama menga arikuroza ibirato ugomba uje hehe abasiribateri biragoye nta muntu nabunyenga arikuravugana n'umuntu ngaho indani sinzire ukuntu woca wicara tugiye tuyage kubera ngaho sinogushikira canke washikira cyo ndifashisha indo mwanwe amata natwe bari bibazo Mushidi rero nanje kuraba kuko ndamfise makuru yuko wariye parcelle Elsa rero cameraman acaranzana shise tugiye tukubaze kuntu bimeze byahavuye bigenda gute bya parcelle yanyu bigeze bimeze gute hano bwa mbere ntangaye kubuza ibintu bya Elsa kuko ukivuga ibintu bya Elsa yakuca numva directement kuko ni warabizi sana sawa ariko ramuhunze oya nakubwiye nta kuntu hunga amahoro nibibaho unga mabudi hari umuntu hunga amahoro nta muntu hunga amahoro ahubwo ahunze kube parcelle abandi iyo nza kuba narahunze yo kuba nahunze amahoro ariko ni ko ari umaze iminsi utaboneka none mwisite ubwo nuko mutamenya aho mundonderera hari ahanyene nta handi kose hari hano ko aho andi yansanze ubwa mbere wari yimutse barakwirwanda banyiruka oya ahubwo aho yansanze ubwa mbere twarakoze dukoranye urabona ahantu ushatse uri mu kase n'ukuntu muba mubanye nabaho rero ndabona ko turahura nabonye peut-être woba utabariha amafaranga kuko ntago aribo banyirukanye nje wivanye of course nije nijanye kandi ugiye kuraba ntago kuvuga ngo nahavuye ndabaheraniye wapi naye nakwije ico nagutwenza nta nuko nicari avance mwe no bazagira ngo nicari avance rero ngo ce ngenda nahebeye niza n'ivyo wanje hama tuje ko vya Elsa ndazi nivyo vyakuzanye Elsa ahubwo ngira niwe yahunze ahunga gute kandi niye njo mwenye mali wewe na uko na deni yenjo mwenye mali unajua mtu umuntu ntagabaho ubuzima bumwe donc urashobora kubuteka iganza hano giterana hariya rero hari gihe hariya baba bagufitiye ufise hariya nababuheraniye yaraheraniye ndeno ne mpamvu ndiko ndavuga nta vyonsi akaba ari mpamvu ndiko ndavuga ko yoba yarahunze kuko ni gihe kirekire cyane geze Elsa ntamubona kirekire kuri telefone mutorana nta na telefone afise muri no misi bon ndibuka hari gihe donc urazi ko tafise bisigura ko makuru y'uyazi umuntu afise telefone kuri telefone uramutora ariko mumaze kumurondera inshuro zirenga 2 3 5 fois utamutora kuri telefone mvo munago aba afise telefone hama ndibuka hari umunsi nigeze kumuca ko mu mirango muga Koteso quartier bon nari kuri moto yampamagaye ndenze umva sinakuca amagara ko niyo nari ngiye nari njerewe nico gihe mperukira ko kumubona ariko kuva ico gihe vraiment nabambeshe naramurondeye nishi ivyo vya Cesar muri ko murambaza ko no bari byo ndiko ndahunga donc ubusha kwa diaspora bashaka kumuriha juste parcelle yiwe era wararonse warayakwije usha kwa patron usha kumuriha ngire force ndamurondere umpatie bimwe mu vyiwe ashimurondere ni wamuronka vraiment nzo yamuha gusa ntago nshobora no cyane njya kwa ngo niyiti mu diaspora no banishize ku yindi niveau cyane ku yindi ntambwe gusa ico nzi canke ico je mbona nshoboye nzomwishura ivyiwe akipenda niyabona bikwiye azombabarira canke naho ntari biko wewe muke niyabona bikwiye bidakwiye naho nta kimwe nazoshaka vyirekera inoje yavuze ngo legend kirazira kwinginga umuntu kirazira vraiment ko kandi yagoye amahera kubw'urukundo afona ngo kirazira kumwe kandi usanga muka musa ameze nkuko nakomba kirazira gutakambira umuntu basi je muri kamere zi wanje nubwo abari entere ndakubonako biza gusaka ko ndakwinginga cyane ndabireka unaishi hama impamvu zeti kirazira kwinginga umuntu rona ikintu ca mbere kigufasha n'umutima wamaze kwicuza muri wewe Imana ibibona ko wicujije ariko haso ubujendi mu mafungo urumva nta bintu by'amanyangano ugiramo canke donc en fait ushaka kuyariya kubera turi mu mafungo yani mafungo akisha mwezi Ramazani kisha deni au pati natanguye kumurondera imbere yuko amafungo agera ntago gira witunganye je mwezi Ramazani umeze neza twovyita uko gusa uravye watangwa kunyishuza hari kera cyane kuko hari nibutse neza mu kwezi k'umunani umwaka uheze urumva kuva mu k'umunani gushika ubu
igihe kihaciye si gito ushobora kuba natanguye kumuronda kuva mu kw'icumi kuko bivanye n'ibintu bukora akenshi umuntu azi gukora neza canke ashaka kurondera canke azi ico arondera ntabwo arondera ahantu hamwe uragenda byarashobotse ukaja kure ariko ufite objectif imugomba gushikako hama Elsa harigeze kujamwe ibintu vy'impari ingorane gufatana n'aba ariko byose ndamutahura nuko yari yasanze mfise uwundi mukobwa turi kumwe canke umugore turi kumwe ndabaza ikintu kimwe wewe hajya bakwita nde Mili sawa wewe nka Mili par exemple ufise umutipe ari hanze sawa ujya abatipe bose bazo kudiraga bo ngaha utawache hivyo bien sûr ndagukunda bya sérieux twizerana dasoma mazo utari umurundi mbona that is true ni vya sérieux kama tunapendana uri hanze iki ntegeza kugubiza ku mutima zo utari umurundi kazi ndi umurundi ariko ndabazi sana niyo mpamvu ndakubwira nti mimi upande wangu ku ruhande rw'iwanje sawa ntago usuko kuvuga ngo namuvanze ngo kubera iki Elsa umuravye taye na Jevrema n'umuntu tubanye dans 5 ans ariko bari mama bashaje donc wamwanyitaye reka ndavyituko yariko bari nka mama pe fete rero abantu bavyibushe n'ibibazo aho rero kanje kuri regime nigiye muri gym rero naho kwisha abantu bavyibushe ushapara pour kunangana ndiko ndagenda Gembwe ko ari muri babandi bagenda isakoshi imwe amabuye. Ana mabuye gusa ni robine y'ibomba. Yo moja hiyo ndumva warurenze gusa ntacu ubu ni sawa ntari ntabwo ari cyane. Hama kuvya Elsa uravye Elsa nuko atababwiye neza uko twamenyanye. Elsa twamenyanye ari iyo twahuriye kuri rezo socio. Rega ruzi sibarakundaniraho we kuvuga ngo kandi kuri rezo socio ifoto je ndaguha ntizifise karite 100% y'uwanje sawa ifoto yashobora kunyongereza ibirungo ubona ko abakobwa mukoresha sur ma Snapchat zira kongereza ibirungo ugasanga na couleur yiwawe siyo je mbona kuri ntuzeye sawa ariko ntari bitu nuko atigeze ashaka kunyumviriza canke iki yani ye alikuwa akija zomaze andi ni wabizi neza wewe waje hanige yigeze kunteza umutipa arahasanze mu bintu nakora mwiyo mu buhinyuza baranyiruka ko bahwa no kunkubita baramboha meka mbe isi yo fresh namaze kuvyemera muri ko basi ko wumva ko wamuku juste wasanze itayo niyo bita bien bora unge wambisha ko kamubwira ati mademoiselle jewe rero nabonye tayi wawe ni wanje tutogumana ivyo tayi nagiye kubibona aje ariko ari kumubwira aje hama nayo kumubwira aje amahera yewe namaze kuyabika aha rero gira efora rero yarondero yamusubize efora ndayaronda amahera nayaronse ahubwo ni wabutse Elsa bwira umusubize twiza ya abuze Elsa kuko ndibuka rigeze no kuzana petite sœur wiwe wo twigeze gukorana ayamba Elsa ari hariya aja kuyandetirira ariko uwo petite sœur wiwe n'ubu namubuze basi kugira barwenda ashikiriza ntacu umuntu azorondera nyimba ari yandi canke nde ndaza kumbwira andi afanye fora mtafute canke naho andi nimba yo bamuziga ahantu uyamuhereze amuhareze amahera yiwe bon urona ayampa atari mwene wabo cyane muto yiwe yacishije ko nta wundi muntu yacishije ko niyo mpamvu naje vyo bavyiza ngize gute ni twihuriye wenyene nkayamuha face à face canke wenyene akambwira ati mbe yarangana wanje zari 5 millions 5 millions amajana yarenga ko yari make yandi mba ntayo bushirako ya nayo dushiramo chorea tu ya salikuwa demo wangu alikuwa demo wangu ndo maana kuchora ilikuwa ni lazima urazi nk'umuntu yabaye na wamuchoreye mu misisi wamuchoreye iki nikuulize nkubu ufise umutipe mu diaspora we muri aya marundi yiwacu ikiro cy'umuceri kigwa 4k uhavana umuchorera mwi angahe ngira wakera uhavana umuchorera gute
nibibazo na mitoma mingi mingi basi utafanyaje? Basi urona tugiye iwanyu ku ruhande rw'abakobwa, umukobwa nubwo afise ikintu watacu ufise apfa kuba afise umutima gukunda vyonyene, we nawe ukamukunda bayumva ari satisfied gutyo. Gusa je target wanje ntabwo akuvuga ngo yari amahera yiwe canke ngo ndamuryoshe ndamuhenda ngo turi kumwe tari kumwe ndamunezereza uko ndamweka ngo turi kumwe ya usanga taye mama iyo moja mbaya hiyo uko nageze kuri taye nikamtizama mnene mrefu sasa mimi mrefu ikibitandukanye uko ntavyibushe sawa, lakini niko mrefu ndi muto cenza umugore avyibushe muremure vrema. Basi avyibushe mugufi avyibushe hasi nayo gufuma mbanga ravashe akaba avyibushe hasi bikageta bega. Donc umva rero Elsa avyibushe nk'inzenya nk'isamaki niko novyita kanyuma niko kabi oya no kuvuze apana nk'isamaki donc we ari tough hose donc avyibushe ruguru musi n'indimenya ucamuhoye byari nk'ivyo gusa ugiye kuraba muri zino generation ziwacu umukobwa munini muremure ku muhungu nubwo bari muremure basi musa nabari kuri ntuzenye imwe ni vimwe hejuru, umukobwa ananyauka kugusumba ukavyaye rimwe kabiri mnatoka nao nakuuliza saa mama mdogo wako ule au mama yako ule, urumva aho umaze kuba utari proud yo kumva ko president umugore wawe mu bantu ni wawe ndi muzobana ibihe byose wicuza, nubwo uvuga ati reka ikirenge ku muromve kugumiza ko nubwo turira ariko muri wewe ntabwo uzopfuryoherera urugo rwawe ntibibaho. Afuma ba agusumba imyaka akagusumba tayi so wakoze kuma kaya nawe nkokoza nyumba zibika ku saa sita ndumva biratangaje ahubwo nizi bigeragezo ivyari nyimba zitanse mu izina rya Yesu niko mwese Ramazani. So abakunzi ba STV mwakoze udukurikirana murumve cyamuhoye yamuhoye ngo taye nibibazo urumvi wawe no muti mu izina rya Yesu mana ubahi so mwakoze je nko zibika ku murango ya so abakunzi ba STV mwakoze udukurikirana ndakunda cyane ciao ibihe byiza. STV, every story matters.